kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu gitabo ca Zaburi ijana 17, Zaburi igice c'ijana 17 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ni Zaburi ngufi cane ifise imirongo ibiri gusa. Handitswe ngo, yemwe banyamahanga mwese nimushime Uhoraho, yemwe mw'amoko yose nimumuhimbaze, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi ukuri k'Uhoraho kwamaho ibihe bidashira. Haleluya. Bakunzi muriko muradukurikira muri aka kanya, ndakuzana ijambo rivuga ngo ntiwibagire ko twagiriwe imbabazi twebwe abari abanyamahanga ku kwizera. Usomye mu ijambo ry'Imana, Imana yari yatoranije Israel. Uravye wa mugore yaje ava mu gihugu ca Libani canke Sirofoinike, aja gwaje umwana, aramubwira ati si vyiza guha umukate w'abana kuha utubwa. Uwundi ati nkako mugenzi, n'utubwa natwo turya twavunguke hasi. Casa n'igitutsi, ariko yaramubariye ikibanza twari dufise. Paulo aravuga mu Baroma igice ca 11 ngo twari nk'ishami ry'ingurukizi twatewe mu giti ca elayo nziza. Imana yarifise umugambi aho itangurira gukora, mugo natwe ntiyaduhevye kuko yarifise umugambi ku mwana w'umuntu. Kubw'ivyo ntuze wibagire imbabazi atugirira nyinshi, kandi ukuri kwiwe kwamaho ibihe bidashira. Paulo arasubira akabivuga mu Baroma igice ca 15 avuga kuri iyi Zaburi nyene ngo maze amahanga aza mushime, ngo abanyamahanga baze bamushime. Mukundwa, wibuka ubuntu wagiriwe, wibuka aho Imana yakuye umuryango wawe, wibuka ivyo twasenga, abasenga ibiti, abasenga imizimu, abasenga amabuye, abasenga abapfuye n'ibindi. Wibuka ubuntu twagiriwe bwadukweze bukatwinjiza mu buntu bw'Imana. Ntuze wibagire imbabazi z'Imana. Abanyamahanga ntibari bemerewe no kwegera ihema ry'ibonaniro, ariko ubu twagira ubuntu. Ntitwegera ihema gusa, ahubwo twahindutse ihema ry'Imana. Yemwe banyamahanga mwese nimushime Uhoraho, yemwe mw'amoko yose nimumuhimbaze, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi ukuri k'Uhoraho kwamaho ibihe bidashira. Haleluya. Aho uri hose wibuke izi imbabazi, bigutere kuzana amahanga yose ku kwizera Yesu Kristo, kugira ngo ishimwe rigwire mu mahanga yose, kuko ivyo yakoze birahambaye, kandi ni itegeko ry'Imana ngo yemwe mahanga mwese nimushime Uhoraho, yemwe mw'amoko yose nimumuhimbaze, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi ukuri k'Uhoraho kwamaho ibihe bidashira. Haleluya. N'ubu haracariho amahanga ataramenya Kristo, haracariho amahanga asenga ibiti, haracariho amahanga asenga izuba, asenga amazi, haracariho amahanga arya abantu, barya bagenzi babo. Reka tuje kubabwira ubuntu twagiriwe, ubuntu bw'Imana, imbabazi nyinshi atugirira. Paulo aravuga mu Baroma igice ca 11 ngo namba aragira imbabazi abatoranijwe, ngo mbega azokwibagira Abisirayeli. Mwibuke gusengera Isirayeli, mwibuke kubabarira ubutumwa bwiza. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza aho muri hose. Ntimuze mwibagire imbabazi nyinshi Uhoraho atugirira abari abanyamahanga. Murakoze kudutega yombi, muragahezagirwa. Mubandanye gukwiza ubutumwa bwiza ku isi yose, biciye mu maradiyo, mu mateleviziyo, kuri Facebook, kuri WhatsApp. Mukwiza ubutumwa bwiza, mushigikire ubutumwa bwiza buvugwa mu mabarabara, buvugwa mu masoko, buvugwa mu mastade, buvugwa mu kintu cose gituma ijwi ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukwira hose. Muragahezagirwa. Murakoze cane.